kwishigikira turwanya amabi afatiye ku gitsina waratumye umurindi w'amabi afatiye ku gitsina ugabanuka wongera uraterera mu iterambere ry'imiryango itari mike. Akarorero n'umuryango wa Habyarimana Prote na Ntakirutimana Jeannette bo muri komine Bugendana intara ya Gitega, aho bari babanye nabi batararonswa inyigisho z'uwo mugambi. Ugeze yaho umenga nokomoka kuko atasha avuye by'ukuri nta mahoro twaronka, byaba bimeze nabi, tutarajya ntitwaba tukiriye, kuvuga twari tubayeho nabi, aho abana bagenda ku ishuri ntibige ngo bikunde. Ndabona yuko tumaze kunguka ibitari bike, uretse ko ibyo twahombye muri iyo myaka kugira tuze dusubire kubishikako bizofata igihe. Mugabo ndizera ko ibintu bibandanije nkuko mbona bimeze ubu, ndizera ko tuzobishikako mbere tunabirenze, kuko duhejeje kuyiga habaye kuja ahantu tukiyumvira ku muryango tukiyumvira ati tegura projet y'ibintu mwifuza kuzokora. Turi hamwe n'uyu twaranditse tivyo byose ikintu twoherako ni ukwigisha abana. Twari twabonye abana ukuntu igihe twari mu mikorogano abana ubwa mbere cyaje mu mishwano bari abana baciye ubwenge, abana baba bambere ku ishuri, mugabo mu nyuma batangura kuyoberwa kuko umwana asize muhira bari muri ko murajyana ntiyiga ngo bikunde. Umwana azi ko aza gushika avuye ku ishuri aza gushika yirirwa ubusa, umwana ntiyiga ngo bikunde. Rero tumaze kubihagarika tukumva izo nyigisho, twaciye tuvuga ati ikintu ca mbere tubanze cyo gusomesha abana, ubugira kabiri guhiga uburaro bwiza, ikigira gatatu ubworozi, ikigira kane uburimyi, ica gatanu ubudandaji. Ni ukuvuga rero mw'ivyo abana ubu bariko bariga neza ku ishuri, baronka amanota meza. Nari mfise umwana yimuka umenga yimuka bigoranye, hakagera naho umenga no muduza, mugabo agafuma arenza kw'inota rimwe akimuka, mugabo amaze kugira mu wa gatandatu aho ubu rero tumeze neza, ahubwo nasanze ari twe twamuzibira ubu mwana kandi yimuka bigoranye, ariko uyu mwaka yabaye wa kabiri. Urumva ko ibyo ari ibintu byo gushimira Imana. Ikindi rero muri uwo mugambi ico cagira kabiri cyo guhiga uburaro bwiza, dufatikanije turiko turubaka kandi ndizera ko bizogenda neza. Ego gusa ico nabonye rero twari bake. Burya aho hanze mw'abantu mwe nimba mubona mwifitiye amahoro, aho hanze hari ingo zigowe. Rero twari bake kandi izo nyigisho nabonye zofasha benshi, n'abandi mubashikeko mubafashe baronke izo nyigisho, kuko twebwe turagerageza ivyo twize. Nimba mu kibano ari umuntu yagize akabazo, turagenda tukagirane tukamufashisha bimwe twaronka tugahanura. Naho hagiye haribonekeza utunenge tutari duke mwirangurwa ry'uwo mugambi, mu bushikiranganji bw'ubutungane, imibano, agateka kazina muntu n'iterambere ridakumira, bamenyesha ko bazobandanya bakora ibishoboka byose kugira ngo uwo mugambi ubandanye utera imbere. Umugambi bumwe bwa Buraya, ingoma y'ubumwe bwa Buraya, ukaba ushirwa mu ngiro n'ishirahamwe Unifame mu Burundi. Hanyuma abawushira mu ngiro akaba ari ubushikiranganji bw'ubutungane, agateka kazina muntu n'iterambere ridakumira, mu gisata kijejwe kuraba iterambere ridakumira. Uyu mugambi watanguye itariki 30 Munyonyo umwaka wa 2024, ukaba usozerewe itariki 12 z'ukumunani umwaka wa 2026. Ivyaranguwe ni byinshi, ibibazo byahabaye ntibibuze, ariko kandi twavuze n'ibyo tuzobandanya dukora, na cyane kugira ngo umugambi tuwugire iwacu. Tumenyere kubona umengo umugambi iyo abawutanguje bagiye woco hagarara, oyaye haba namba umugambi ntuzohagarara, kuko ubumenyi twaraburonkejwe, ubuhinga twaraburonkejwe. Ubu igikurikira twebwe nk'ubushikiranganji bw'ubutungane, agateka kazina muntu n'iterambere ridakumira, ni ukubandanya dukurikirana kugira ngo
ibikoresho twahawe, ubuhinga twahawe, byose ahubwo tuje ku kivi bigende neza, byose bikore neza, tubandanye tugende kuko twaramaze kwinjira mu Burundi bwifashe 2040 mbere buteye imbere 2060, kuko murabona yuko ubu umuntu niyagomba gutabaza azokoresha iyi nimero itariha 502, hanyuma bibe bitunganye ni nimero itariha 502, uwo ari we wese ahari arashobora kuyikorako agatabaza. Aha ni mu gihe hari abo usanga bari kure canke abagira isoni byo gushikiriza ivyababayeko. Aho hari mu nama yari yatunganijwe n'ubushikiranganji bw'ubutungane, imibano, agateka kazina muntu n'iterambere ridakumira hamwe n'abafatanyabikorwa kuri wa 13 Myandagaro umwaka wa 2026 i Bujumbura yo gusozera umugambi shigikira turwanya amabi afatiye ku gitsina.